uvuze ngo ukayivesi yaravuye no makuru ari he ndakubwiye ko hari umwanya wari kurandega naca ndakujana n'ubu nkakwereka habo Chéri, barosa abashitsi. Merize. Ni wewe. Amahoro. Neza kweli karibu. Reka zana gati. Yewe kayo. Ndanda kabo. Amarira Oya igitanda cyo ntegeza kugura kimeze neza kubera nguzi kimeze nabi cyo hava kizwira. Bye. I love you. Sawa shushu wangu, I love you so much baby. Ewe nzokigurira nje shaka cawe wenyene. Sawa bebe, bye shushu. Baby po. Omwana lazi kuririmba neza. Umusambanyi si ikintu kimamanda niriko aramuponda. Nibijya navyo n'ibindi. Rega igiti camye nico batera. Hadi urazi ko kimamanda atabesha. Ega ibintu aba yabitohoje neza inkuru abayizi. Ntabesha. Sha. None hari umuntu avuga ko isi ntibamuvuga. Amuvuga umukobwa baramubeshera friend. Kirasa neza friend. Baze ko mu Burundi yose bafise amajwi meza. Kandi bize na za style za mbonyi. Abantu benshi nyine ko barazikora nyine. Shaje bakanyamwima mbonye gatoroye naruhukira ku ndirimbo zo mukobwa. Oya. Aruvera. Ariko shina muba mwiza cyane.
Ashirizo ramanakira no kuri kwimana. Ushiye kumurama manuze. Cha mu mwuka. Cha mu mwuka. Amapenzi yarahetse. Ai kwa mukobwa Besheri kwanza wafunguye dushonje buryo. Harage ari. Shaka uvyibuhe. Mbanze mvyibuhe. Kanatsi ndazi ko abantu bakoze baryama indi bazasinziriye. Harero bazorindira bazisinziriye. Reka barumviriza base ndakuzaniye ifunguro. Oya shero yase wose ungaburira. Aho muvyono. Oya please reka mwiteho shero. Oya. Reka umviriza. Harwara ushaka kuzavuna bahanye. Oya nta miti jewe nihaye devoir misi yose nzokwama nkora ndakwiteho ndakugorore bijya bigongo bari abanyamwema baguteye kubera kuma wunamiriza ukora ndakugorore neza. Reka kwanyamwema nakoraze kabari danje. Ako kanyamwema karabishe na reka kwanza ndakuzana banza ufungura. Ubanze gusunyomora ibikomere byose Yves yanteye yasigiwe. Kandi nubwo ntuzose no kumubwira ukumuvuga. Erega yako ko yamatemo kandi mugisha ntiwibwa nari uwawe. Banga. Nari kuba mpomvye. Ndakura. Igisupu. Mugabo sa nkubore Imana twita bamaraya. Dorore erega ariko dusubire kujya bararifuza. Rekana nivyo. Ushima ko kabaye ko ninjiye muri domaine yanje nikiyiko sidakibura. Ohe sinawungene. Wewe wita mu bitakora. Reka rabe nyene. Nda umuhungu agabuye ziryohasha. Imana twita basambanyi. Nyimba ari we cy'umusambanye. Cyene zose kumbwira ivyo bintu. Basamba. Erega je nafunga. Ivyo wafunguye vyose. Nje hene nawe ujya muzubakane. Ariko kabyibuha. Je jonze jewe nta makuru ufise. Amenye ndagufashe gine zinumve ko fashe umuntu nyene apfuse nya. Kumva rero n'umukamato. Sasa. Ewa nyene Reka ntangure. Ndanga ko umunyi wakoze. Waserevye reka rero nanjye ndakugaburira. Ngaburira imfizi ishaka. Ishushu. Irashushe. Eka. Nawe asindaguhendukira. Reka ndakwitaho nanjye nuko. Shanda konda guruzontire ubushuri. Ujaza hapute ndiho. Hatushu. Ndabanye rutuhu. Urazi nakwere. Cyangwa umunga utigeze kuganira. Ambwira ati burya kugira bikunde gutera ubushuri. Wandika orere. Sivyo? Yo mwijoro. Orere yo mwijoro. Abana ko bamwe keshi bakunda kugira mwijoro rimwe. Ugira gatatu. Hajya mugiye kuryama nahajya saa 8 z'ijoro. Hajya rero umuvyutse usengera umugore. Hajya umusengeye neza. Kajya ko gusenga. Kajya ko gusenga. Muniko keshi gakunda gukora umuntu. Ngo mugabo bisaba yuko izo ntuza zitatu zubahiriza. Wewe ko ziri umusore utaraba umukambwe nkajewe ayo makuru yakura. Oho erega turaganira n'abandi bagabo nkababaza ibintu byinshi. Umugabo erega wowe umviza nakubwire. Mugana ko ari umugabo ne wari ndaya we kuvuga. Oya reka ahubwo cyagiriye. Oya reka. Kare nihenze ngo n'umusore aho bahora. Reka ntombeshere. Cyeza n'ikindi kiko wigaburira. Wana. Turisi cyo. Ega nazanye kimwe ko yangu menda guhereza. Cyagihe uri hanze. Urazi none ngene ndabigenda navuga ati reka rero mbanze ninyoteze neza naguma ngenda nkageraho ku mugabo umviriza wewe umviriza kagendaho ku mugabo kamubanze none kugira umugore ashime sivyo bigenza gute wewe ayo makuru yose ugende wayambye aho se nitegurira wewe ubaza sindakuzi Unzi gote. Cyo byari byakera reko ubu nubatse rukiriso. Rukiriso ni ndyapaje. Ubaze rupagarira itira ryangu. Pagani. Erega burya wewe no kuva kera wari uwanje. Ndabizi. Reka nzane ikindi kiyi.
Oya, reka turishiki gusa. None ko basenze kukiza. Changira inyota, reka je Reka ndakiza. Koresha rero mwana. Uchongeza volume cyane irabira icyo kimetemete ngaho. Ariko usangana mpuze ntayuzi. Ndarongereza ngahe ngahirongereza ngahe. Ahubwo kwa Nyamwema wibaza kamera ziba ziriho ziba. Televiziyo wibaza ko bari ubwo bugiye. Hewo ni waname. Nawe. Ntagenda asubiye kubigehe ucungaye. Yo, nucishapura. Mama we. Naho boze ngo ntarushonje, wallahi warusha. Ahubwo gatusanga nogeje. Sisubira basi. Singeza. Wallahi to. Kandi mama tama yatangwe kububura none we hariya none ko numva ngo hayingo. Na sereva ry'abagabo we ntutane n'amaza. Reka icaranza ndakubyibuha. Susu, ni bom kumezereza. Ya, nimeza. Hewe uragipfushekera kwishe. Dawa wengene gumutaga mbe haje usigaye igice. Ubitwenge no ikindi no gatara mucane n'ibiharage. Usigaye ndenze. Amavuta usigaye sigaye mutaga. Eka share kana mamesa ntona ko nitaka Joko byaranse. Usigaye nisiga makoti. Hewe none bishasha gose. Je ni kuri misaho ndashima Imana. Ko ari kurakokera ukujaye. Hewe ahubwo nanjye wawe. Akumva tuje muhira rero. Oh, koreka ndakubaza. Uyu munsi byagenze gute kutatonde kwa buri munsi? Yera nige kuraba ngaho tuinite. Nivyo bishasha barunzaniye ko hasi no gushika no muhira. Shaje bishasha n'isi no yibura. Muri no minsi bishasha ndi nabyo. Cyane ndagukundira asuzu. Wenda gukunda kuko urusaku rugezweho. Utegezwa kuri umehe imashago rusaku. Uzi n'amakuru. Uzi yuko muka Yves ubu unya yapfuye hanze. Uvuze ngo muka Yves yapfuye hanze. Nayo makuru ari he? Ndakubwiye yuko ari umwanya wari kurandega naca ndakujana n'ubu nkakwereka haba. Cyane baze yuko ubushayi visatagase cyakinye beti yakivuye mwamana ndavyibaze yuko arashushe. Nawe ndibaza ko asa neza umugore wiwe abana byabi kwakugana n'amaguru shabu nibaza ko babikitse. Nta makuru ufise. Baje bariko barabona. Ubu basumbwa na jewe. Papa wanje atigeze ava ngaho mu Burundi canke mama wanje. Oya nawe rero. Ubu yashikiye ku yundi mugabo afise umugabo ni bogale na umubonye wocu mwifuza. Karabaye rero Bujumbura. Bizogenda gute? Mugabo we ari we yamuherekeje akamusiga n'abana ahubwo biyubwira uti nti ubu Yves ni VIP umugore ni VIP abana barasharamye. Uza amagogo babonye. Ngo afise umugore ngo yavuye hanze. Kuba afise umugabo ni bogare unye yibibanira n'undi mugabo na umubonye wo mwipfuza. Aha yataye umugabo n'abana. Apana rimwe. Yaramutaye byararangiye ntibakibana. Sowe isirahinduka none uraza aho baba. Ndahazi. Ndakwinginze. Je ndakeneye kumubona ujya mugore. Mwana n'umugabo naca ndamuheba sasuri wawe numva ntahe kuja kura yi kandi baraheza. Ndakwinginze. Ejo mu gitondo kare inko ariyo ngoma. Cyo tugendaneyo. Je nanje nditayari. Ubu nyene nari kukujana mugabo nta mwanya afise ariko ejo uhobwo wumbwira isaha. Wambwira nzoguhitane uzompitane. Je nzoza kwitorera muhira jeje nyene. Mana naye nakugenda ejo mu gitondo ana kare nzoba nabyo ndakurindiriye nuko ntuzonkorera amakosa ukabanje kunjana. Susu. Yasi kuzabigenza. Nukuri kugenda ntabeshe. Wagenda twasubira. Dawo musi mwiza. Ari ugaye bari kuri bibiri hatari. Basha. Nagusigaye usa neza warabyibushe.
nawe mbona usa neza utabaye nyamuvakasi bavuga reka shaka kwitwengera n'ubantwenga jawe izuba ariko rirahondagura nawe gasha ntubona yuko ko muri kurakora dukora bya bidorare bizi gutuma none hoje era hari ciyongere mugara bawe buri ngaha dakare aho ngira nuko utaravunja shani bamara kuvunjisha hoho mama nashaka kwenge uzokuyoberwa n'ukuri wa mukobwa nawe ni wa uyu numvuga araho umugenzi w'umubanyi sinzi gushobora antuka ntumuzi kuko avukana na dansira gusa ntabwo yahora bahajya ku badansira kandi shari n'agasheshe kuriwe none ubu dansira mbenye nagerereye nawe nyene gashani yamaze kuba mu diaspora nawe yaragiye kwa Nyamwera ahubwo cengira sinzi byo ndimo none kuba nkiri ngaha ndi mubiki murampa nanje imitwe baje ubu rero ubona wowe ushobora kwa Nyamwema wewe none ubona amabuje yotegekana wewe waramaze kumenyera ikirori cyo gusiga inzara kwa Nyamwema nta kiro rugira ubuzi kuruwa hariya none ntiwumva yuko nanje iciza ari uko nogenda kuyarondera kwa Nyamwema umva nciye nza ndafise rero amakuru murayamenye nta no kumbwira ngo nitegure menye ngo haraza umushitsi muza ari pupu jewe ntuzane ibiro bibiri ahubwo baramevye mu pimpa ntabwo bimba je nimwere ndinyotere izuba ryamwe mwiteguye guca mavyimobi maje ni twiki ivyo bimobi banavyo vuga nivyo ndanazi numva mama wanje mararosa kandi ga system gashaje ko yashana buri kimwe kwingize ndaryotewe dukuri ntacyo rekashareka umuntu ari hari abarimo arapambana kugira arabe ko azoronkana hashikira basi arabe ko yoronkana hazo barakika umusaya nivyo babiri mu mutwe umuntu wese ari hari atuba twapanitse turi muri ibyo numva gashaka kuja hari ugacushikira aho wavuye we numva ko zibari ngorane ngomba kubita ivyo imobi uhora bironka nta madolari nta ikashareka aho ntatsi no kutarayavunja ugomba kuyicara ko ngaba yamara vraiment none noza ngahi wawe hama ngendo none gashawe kuzi utananteguje ngo ndakwitegurire gusa no kuri ndaguteye intege kandi ndagushimiye cyane kubera ko zikintu nk'iki uratse ko abagore benshi bagenda hariya bagahura n'abantu babacuri ku bwenge abagabo bakazoberera amahera bakagira gutagataha imbokombo umva n'ikirago atashashobora kuronka n'ukuri warubatse urakubatse inzu nziza urabona ko umaze kuba mu gisirimu shano kuri Imana Imana ishimwe prema ndaguteye intege kabisa yewe je nanje ndashima Imana ahubwo nyene byandiye n'umushitsi mushasha kandi mpamagara baramutse sheri shushu sa turi n'abashitsi ngo baramutse sheri barosa abashitsi era kuri wewe naho wasizeyo sawa heyo murakomeye karibu sheri wakiriye none ije ni byinshi byinjiremo agatiro kari kantwa ejo nari narushe amakuru none se isa turatumeze neza sawa nukuri kumbe ngo muratangaye none Yohewe nyine kubabona beho gute n'uwahe witwa gute oya ni umudamu nyine iminsi yahera nyine twari abagenzi ku ntara ya Safi ni inshuti yanjye ya hafi yego gusa sinzi impamvu utamumenye yahora mwabijya bice byahagiye haruguru iwanyu niwe wakoreye nta bantu bangana kuko naho mbonayo kabisa urumva rero habaye inzingo ngo nta bantu bangana kuko yahora tamengo no mu diaspora gusumba rega bakubwiye ko hari uvayo ureza ahubwo uvayo wacupiye rega jari abavayo bacupiye n'ubuntu umuntu aba abubwira inkweto yewe none witwa gute je nitwa Deni
madame wanje kumenya birabatangaza se ya danje nyene basanze babita Melise nyene nkaba nduhiye nkuko yabwiye bari inshuti yanje kuva kera cane kabisa karibu rero muri Sanze nta kibazo nibaza ko yabakiriye neza ndabatumira akantu mu mwanya yambwiye ngo nivangwa nk'igiki arakanyobwa yambwiye mugera ubu karanshaka kubita karabaho kwe nawe ibinyobwa byo mu Burundi baravyibagiye naho ikinyobwa cyo mu Burundi cyo kirakunaniye nta barakubwire weho uco usimba baso tuzaniye nako nyene hari ikintu agomba kuba ko wabwiye ngo mutamanane abana ntabo ndabona vuga ukuntu kitwa kanyobwa asimba kuzanira amamuta yaramubwiye nyene uruntu bita rwimobimba uraruzishe rwamubimba je oya wambwiye ngo nije ntazi umuci geke umutare we nawe oye sawa kwe gendeza n'ugoro mobimba mugabo ko aho ruteretse ngira ni nk'ibito erega n'izina ryagorera imbere rwamubimba gasha rwimami mwe bafatana amaboko abiri nkuko ukanye fasha reka nduge hajya ruguru tora amahera nduge hajya ruguru ndamurabira wese ugende we wafashe mu mutwe ugoro mobimba nanze ngo ibintu birahinduka ngo Imana ihindura ibihe ahubwo irubwire yuko ubuzima bwahindutse n'umugabo agahinduka yaho ntumumenya ariko Melise nawe urigira umwana aho rero urumva we Yves ntawuzi ku buryo rero wumve ko mu myaka ingahe yo bahindutse uyu ni uwundi ya uvuze ngo umvirize rero Melise tuvugane mukuri ibintu ngo mbe ndakubwira ivyo wumvise uvyumvire ngaha ubisige ngaha sindakubwiye ngo n'amatangazo jewe rero mwana wa mama urabona nkishika hariya nitonde ndondere ndungikira umugabo ngo agomba kore kazoza burya hahera iminsi nza numva ngo yirirwa mu ndaya n'abana banje ngo ntanabambika ntabitayeho numva kagemya cendi mu ndakoboka kwa Nyamwima umugongo uri mu guturika cemvuga ati none jewe nishige ndungikira amahera umugabo yibere mu zindi ngeso ico naciye nkora uyu muhungu dusanzwe dukundana mbere urabona ko Yves yantesheje umurongo akambwira ngo njanya mu buzima bw'igitangaza ubwo atigeze anyereka urabona ko tagitangaza nigeze mboniwe uyu muhungu ndamurungikira amahera rimwe kabiri gatatu ndamubwira nkeneye ibi nibi niba gaparasera aragura ati nshaka inzu aragura ndavuga ati none gasha ko umuntu aja ku mugabo kugira ronka amahoro nta kindi cyari gikenewe cyo turabana rero aha rero turabanye ubwo rumeze neza bijya navyo ari murambaza ngo vy'abana nasigiye se urazi yuko uyu umuntu agiye avyara nabwabwana naramuye iya uvuze ngo n'abana barataye noneho umuntu ageze ntavyara reka nawe kubikomeza nzovyiyumvira mu nyuma mbonye nkeneye navyaye nk'akandi kana nyene kugira mbwire bwasara buze bumfashe wataye umugabo n'ukuntu mwagogwanye nyene uriyibagiza neza yuko intambwe wagezeko ariko yabigizemo uruhara rekana n'ibyo se yagizemo uruhara rwahe urazi ubuzima bubi yandishije ibijuma ndisha inzara nsaba ngirane mwibarabara ataco ndimo ndiviramwo ikindi naco Bibiri iradondora neza yuko umugabo ari we muntu azorya arushe hamwe umugore akavyara arushe none bihindukire gasha mvyare ndushe ince nongera nge ndushe jewe ngendera kwa Nyamwima nirigwe nkoropa amazu ngira amayetaje n'amayetaje agerekeranye hamwe ivyo ndondeshe ndamuzanira nawe yirirwa yiryamiye nte wumvise muri Bibiliya yuko umugabo azorya amakagura agaterera hejuru ngo umugore ni wazorondera
ivyo rero murambwira sindakumva sindanagutahura jewe ninabona ndose umwana nkabona ndabuze umumfasha nzoheza ngende ntore Sara ahama azamfatira umwana naho nyine mbonye bikenewe nayo ubundi mu mahoro ndabona ko Imana yampinduriye ubuzima ivya Yves azopfuko nyine nk'umuvo mu mvura ivyo biramusha hewe reka wakoze naho kantu wimenereyo wizime icyo ngumvise gusa umuntu ushone kuko ntazi ko naje bavuze ni kimobe basha kimobimba naye ndakwemereye nti ibanga munda ngo basha ngabwico kimobimba wizimye ukaba ufise n'akayabagu bakongere no kubura nawe nisinobora yo kukwaki oya kweli reka jareka babagabo babwirwa we reka nane bugihaje umugabo atarakurya neza na neza sawa sawa ngo umubone wuguma wumva mbengo nyine ni ibintu byoroshe reka bacira bamuhindagiza ngo gumayo ngo niko zubakwa unake twarazubatse bakunoko yijisho ngo niko zubakwa umuntu warusha umuntu utse ngo niko zubakwa hari kera basha wenda bitawe n'ukuri nabyumvise shano kuri cyo ngowe neza ndi mu kwezi kwa buye ya biraboneka Narabiti. Nakuze. Chu. Wembera kutwandi haji. Chu. Ajora bega kuli. Gute nawe. Chu. Wala bali tukona skitu tukupa skitu. Papa ndiye bali haji. Ego mwana genza niki. Sawa nta kibazo mugire ko tantine yaje kumurondera. Ego. Merize. Ni wewe. Amahoro. Neza kweli karibu. Kose reka nzana gatibe. Yewe kayo. Reka ndakabo. Jeho narinze ngo nziriza nino warayibagiye. Sha oya nta wibagira aho yabaye. Aho yarasanzwe azishira cyo kuwa. Unyimviriye gutega basho no munsi. Cenda numiwe mbere. Umegwa nekigaye. Abantu muragenda mugaheba abantu. Je navuga ati basi nimiburi buri kuva madamu wiwanje agiye. Navuga ati ngira ngo abagenzi biwiwe bose baciye bikatangaha. Oya su. None nje ntabwo ndakubaze. Papa Sara. Uracaba ngaha. Nane washaka nje kubahe gahe. Mbanganye.
uri ngaha byagenze gute none ntuzi erega simpanze nyene ntegerezwa kuguma ngaha ni wanje none uracari mu buzima ndiko ndarota ndiko ndabona canke ntabaru usigurire neza umumuco ya imana izohindura ubuzima ni bukebuke nibisanzwe ni bukebuke ibintu byose bigenda bukebuke Jando ndumiwe ashina bavango ndumiwe yahitanye na jogorowe ngo baja kugwa kwa ndadamariwe no kubinda tamariwe mu biki naho utanguye ibindi uwo kubona ukuntu usa n'ubuzima ubayemo ntiyobona mama wanje sisoko eka ntiyobona mama wanje umuheruka ryariga mama anje yo haheze n'igihe kinini je kuva kigenda burya yaranyikaze naho nahora nja gutira telefone ngo tuvugane ntakimvuga papa Sara aho uri mukuri yego habwo nta namakuru ufise je yaraheze igihe kinini nyene tutavugana mama wanje emwe hirya yejo twari kumwe naramwiboneye n'amaso yiwanje aya abiri ese ukuntu asa rero yo n'umutonore reka wabonye rero umeze neza